Nihiganwa ryatangujwe no kugendera ikibanza cariko kiberamwo ihayanishwa gurisha ry'ivyahinguwe n'abahinguzi yaba abaronse amahirwe yo gushika mwihiganwa rya nyuma canke abatayaronse. Muri ico kibanza rero umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ari kumwe n'izindi ndongozi muri ubwo bushikiranganje cyo kimwe n'abari bagize umugwi utanga amanota barahishikiye barirabira ivyahinguwe n'abahinguzi bo mu karere k'uburengero bw'igihugu. Uri binyobwa bikozwe mu vyamwa, amakara ahinguwe, ifumbire, ibirato vy'ingozi, ibikoresho vyo kumeza bikozwe mu biti, amavuta yo kwisiga, amata n'ifu bikozwe mu isoya, amakaro bubakisha yakozwe mu mabuye, amazi n'ibindi. Ihiganwa nyezina ryahuje abahinguzi 10 aho uwaserukiye ishirahamwe wese yashikirije ivyo bahingura, abakozi bakoresha aho bashorera ivyo bahinguye n'ibindi. Uhereye ku ishirahamwe Isibabu ryarerekanye umugambi wabo w'ingene icatsi cyo mu mazi bita ya Sainte Do bagikoramwo ibiseke, inkoko n'ibindi. Ishirahamwe Bubanza Business Company ryarerekanye umugambi w'ingene bakora mu giti amasahani, ibikombe, ivyo bita amaplateau, amasorori n'ibindi. Ishirahamwe kandi ryasiguye umugambi waryo ukora wo guhingura amazi kugira ngo haboneke amazi meza y'akanovera. Nayo ishirahamwe FSAFI nukuvuga Family Safe Life Investment ryashikirije umugambi waryo rikora wo gukora ibirato bitandukanye ariko cyane cyane bimeze nka yeboyebo. Koperative Koyede naryo rihingura amakara mu micafu, rigahingura ivyamwa, rigakora amakaro mu mabuye, rikongera kanakora ivyuma vy'amamashini. Ishirahamwe Wave Lab no kuvuga Laboratoire des Ondes risubiramwo gukora ivyuma bita electronique muri bw'ifaransa vyatawe bakabikoramwo amaradiyo, amakengeri yo ku miryango sonete muri bw'ifaransa. Nugwaruka rukora kandi ibijanye n'ubuhinga bwa none bita wifi yabo nyene. Baratanguje iradio bise ijwi ry'ugwaruka bakoresheje icuma bikoreye bita émetteur, iradiyo ishika ku birometero 40. Bakaba kandi bategekanya gukora icuma émetteur c'imbonesha kure nayo hamwe n'ikigendajuru cabo bita muri bw'ifaransa satellite. Waserukiye Maison pour analyse et expertise environnementale yarerekanye umugambi wo gukingira ibidukikije cyane cyane amazi y'amasoko ntiyame abangamirwa n'ivyuka biva mu matonorero y'ikawa. Ishirahamwe Safibu ryo mu Carama naryo yarerekanye ingene umwimbo w'ivyamwa bawuhinguramwo ibinyobwa n'ifu y'umusururu harimwo ivyamwa n'ibitegwa birimira. Ishirahamwe Trans Eco naryo rihingura ibisigarira vy'ibimera rikabihinguramwo ibitekerezo bitonona isi. Ishirahamwe Stabu Tamira Utamure rirahingura rikongera rikadandaza ivyavuye mu gitegwa c'isoya. Inyuma y'ibibazo bitandukanye vy'abagize umugwi watanga amanota, ishirahamwe FSAFI rikora ibirato niryo ryabaye irya mbere. Wao twahiganywe bose twayabambere n'iteka turabiryoherewe kandi bitwereka ko umugambi turiko turakora ukunzwe kandi nivyo zokora biri imbere bizokwakirwa neza. Kubwo umuyobozi mukuru ajejwe ubumenyi, ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Professeur Claver Nijimbere ngo leta izobandanya kubatera intege. Turazi ko uburyo bisaba ibikorwa bakora byinshi. Nubwo rero byose bitoca bikunda uwo mwaka, leta bafise kumuzirikanye irabateye intege nibareme. Turazi ko bashoboye byinshi babifashishe igihugu n'abene igihugu. Iganwa nk'iryo rikaba yari rimaze no gutunganywa no mu tundi turere tw'igihugu.